Ikibazo c'igitoro cabaye akayobera abahinga mu gisagara ca politike Igitega. Muri ico gisagara kuva ku munsi wa kane w'indwi iheze nta sitasiyo n'imwe ifise igitoro, na gikeya kibonetse kuri Magendo ngo kigurwa amafaranga y'umurengera. Icupa ry'ilitiro n'inusu rigurwa amafaranga arenga ibihumbi 14. Nk'abantu bakora taxi canke amamodoka yunguruza abantu nyene n'ibintu menshi batonze ku masitasiyo, ku mugoroba bagacira imodoka bakazitahana hama bakazizindukana kugura, kandi aho hose baguma bategesheje bibaza yuko igihava kiza, ariko nta cizere baba bafise yuko ico gitoro gihava kiboneka. Ni ukuvuga ubu benshi banywa kuri vya bicupa vy'ibikinju, ico gikinju kiguze kuri ya leta n'ibihumbi 5 cane, ariko ubu bica biba ngombwa kukigura ibihumbi 14, 15, naho nyene karazari kugira ngo kironke. Ikinju urashobora kuyirondera kuri meme 14 ukayibura. Ingaruka z'ubwo bukene bw'igitoro ziribonekeza haba ku bakoresha imodoka zunguruza abantu kuko bataronka amafaranga ya versement baha basebuje, ndetse no ku banyagihugu nuko kuko ibiciro vyo kuyunguruza vyadugijwe cane. Ingaruka usanga kandi urumva nk'abo bantu barabura batunze imiryango, ugasanga abashoferi barabura versement n'ababosi babo ntibaronka amahera, ico kiba ikibazo. Ingaruka nziza ni ingaruka zo kwiziganya zo kwiyunguruza, abantu bararondera iyo bashobora kwiyunguruza bikanka. Nk'ubu par exemple nk'abantu bagenda biyunguruza n'amamoto, usibye ko igice caduze caboneka bukebuke, wasanga nta hantu bakigenda ku mafaranga 500, ubu kiri 1000, ariko ubu hageze rwego yose naho bahora hari 1000 bari hagati ya 2000. Abantu bararushe, ntushaka kwiyunguruza ufise ikibazo ushaka kurondera imodoka ariko ukayirindira ukayibura, ugeze ukayironka usanga ari abanyagihugu bo muri ico gisagara ca Gitega basaba bijejwe gufasha gutorera umuti ico kibazo.